Ikibazo kindi batubajije ni kibazo kijanye n'abakukuruke. Nyiri cyubahiro umukuru w'igihugu murazi ko yabisezeraniye abarundi igihe yashikiriza ijambo yinjira mu mabanga ari kuturongora nka Sebarundi. Iki kibazo rero cahavuye kija mu bo vyega. Uno musi hariho komisiyo itwagwa mu bushikiranganje bwa mbere. Iyo komisiyo iriko irakora hama kandi kiramaze kuja mu nama shikiranganje, baragitosora baragisubiza inyuma kubera utunenge utucanke turiya. Reka nsabe mugenzanje avugira leta anyunganire, ariko ko ndabizeza ko iki kibazo kiriko kirakogwa kuko twese mu zabukuru niyo tuja. Murakoze. Nivyo nkuko umuvugizi wa nyene cubahiro umukuru w'igihugu abivuze, ico kibazo kigeze ku rugero rushimishije. Nabo nyene cubahiro umukuru w'igihugu arivumereye yuko niburi ugiye mu konje zabukura kukurutse yoronka impamba ingana naho yarageze. Uwo mugwi rero washizweho mu bushikiranganje bwa mbere waratanze icegeranyo. Ico cegeranyo carizwe mu nama shikiranganje. Hariho rero utuntu inama shikiranganje yasavye imbere yuko iyo ngingo ifatwa yemezwa twobanza gutosogwa. Utwo natwo kubakwirikiranira hafi sino bivuga byose, ariko nababwira ibikuru barasabye ko bosura kihweza neza umushahara wifatiro boharurira ko bace baraba n'uburyo buzotwara uko bungana. Harasabwe kandi ko babanza bagatomora neza kuko hari ibigo bibiri bikuru bikura mu Burundi bijeje kutegekaniriza kazoza abakozi, no vuga nka INSS na NPR. Murazi yuko amahera bategekaniriza abakozi yaravangatiranye ndavyituko abakorera leta n'abikorera utwabo. Harasabwe rero igikorwa cyo gutandukanya bamenye abo leta yakotiriza ayo bakotije nganiki, abo abikorera utwabo bakoretirije abakozi babanganiki, kugira ngo bashobore kubitandukanya neza. Hama bongere batandukanye neza ko yamaze kuboneka ayatanzwe n'aba privé, abikorera utwabo n'ayatanzwe na leta. Ikindi kibazo basanze kitatomotse neza ni kibazo kijanye n'abakukurutse imbere yuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu arivumera bofatwa gute, kuko nta mwana ari kinono. Murazi yuko ari ya principe bavuga ya no retroactivité, ari kingingo yamaze gufatwa ya politike utunganiza bose. Hama bica bigaragara yuko leta itegerezwa gutunganya ukundi gushasha gutegekaniriza abakozi bijanye n'utwo niyo ngingo yafashwe. Ivyo rero biharuro ntivyari bwaherahere neza. Hanyuma kanyuma rero kwari uko boca baraba kugira ngo bibandanye bafatiye ku buryo bwa buri hubu, ufatiye kuri ya mahera leta ikoresha ku mwaka bafatiye n'amahera yo bariho mu kigo gitegekaniriza abakozi INSS na ONPR. Basanze bitomara igihe kinini, bica bisabwa yuko rero haba indinganizo nshasha y'ukugena ico kigega cyo bandanya gikora kubari hubu, kubazokukuruka muri kazoza n'abazovuka. Twizeye ko mu misi za ico gikorwa uwo mugwi bagishinze uzoba wagehejeje, hanyuma ingingo ifatwe. Ariko nkuko umuvugizi wa nyene cubahiro umukuru w'igihugu yabibabwiye, nukuri biri ku murongo mwiza. Ahubwo dusaba Imana idufashe nkuko nyene cubahiro umukuru w'igihugu yarivumereye, tugwiza umwimbu ukigera kibomboke, umuvyeyi nawe aronke icagaburira abana.